Homeboy rimwe kabiri gatatu 60 uko byari byanditswe kuri noti ngizi nkuko yari yabitangaje. Don Bright yavuze ati uwa mbere agomba kuronswa inoti canke ibahasha y'amafaranga ibihumbi 100. Asumani rimwe kubaho kwabo nitunga ridaera niyo nkingi ukogorora twakuze dusimbagirika mu bitugu by'amawe yatuvyaye. Safi nagira sinzi nimba bikunda ko muri ndi kumwe na Homeboy baba peti batatu nyene bamwe bagira batsindiriganwa rya iterambere talent ariko Fabulous. Sawa nta kibazo ndindira rero muri 2 minutes. Oya Fabulous Fedia. Yes nuko reka dutangure turamutsa abakunzi ba Niocell TV. Ni TV iri ngaha mu mbere kugira ngo ibashikirize na cyane iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Dufite iterambere ry'umuziki w'u Burundi nuko haba hari ibiko birakorwa n'aba artiste mu Burundi, hanyuma tugaheza tugakora ibishoboka byose tukabizana hano kwa batumvirije amasamirizi bagaheza bakurikirana hano kuri TV za Niocell, na cyane kugira ngo ijwi ry'umuririmbyi rikomeze gushika kure cyangwa amakuru y'abaririmbyi cyangwa aba artiste bakomeze gushika kure. Bimeze gute? Nita Edison ndayahoze uyu munsi ndagaragaye umunsi ngiyabona urumva nuko bisanzwe bimeze ari gihe biba ngombwa. Hanyuma ni Arkeni ari kuri kamera za Niocell TV. Uyu munsi urabona ko ndi kumwe n'abaniga no tipe bameze neza cyane. Kubatamuzi umutipe yitwa GC Boy. Ni GC Boy numwe mu baririmbyi mu Burundi, haruhande yuko ari umuririmbyi asanzwe anagira challenge na cyane ku ndirimbo z'aba artiste bagenzi we. Ubwo urumva turarangije batamuzi no mutipe ona batajinyuka amaze kumenyera kurarira aba artiste bamwe bakomakomeye umukoze barakomera umuto cyangwa bunje box amabiga arangira birangira yitwa Homeboy. Abenshi barakuzi Homeboy. Umeze neza? Ndameze neza. Genda kubona nawe ndabona kuvuga make muri radio kamuvuga menshi ariko uyu munsi muri mwe uratuje radio aba ari nk'ubutumwa ndiko ndatanga mvuga cyane kugira bushike kure kubijanye n'abarinzi b'abarundi. Kino gihe batangiye kwinjira no muri bijanye na challenge iterambere challenge warayitabiriye? Bona narayinjiyemo hamandagira amahirwe gushika muri batatu ba mbere ndetse banahava baronka gushimira. Yego komeye cyane n'abarinzi neza cyane. Asman assalamu alaikum. Umeze neza? Usanzwe uri mu Islam? None Asman njati kwenyenzi ndarizani umufana wa Fabulous Dakeshan Boy. Tari sana. Lakini wewe umeze neza. Nizere ko umeze neza Asman. Ndashima kabisa. Nene kuri wowe nyene ukibona d'abord ni Don Bright mwe mu artiste mu Burundi basanzwe bakorera hanze y'igihugu, twatewe iteka kuri kamera za Niocell TV avuga ati nta handi hantu nshaka ko udushimye nemereye abagize iterambere talent zoza guca atari kuri kamera za Niocell TV. Ni Don Bright kandi yakoze indirimbo yise iterambere ayikwana n'aba artiste bagera kuri 4. Nshatse kuvuga harimo Fabulous usanzwe uri umufana wiwe ndetse mwana tamvye kuri verse yiwe, akaza Alafro nawe nyene yari muri iyo ndirimbo, akaza Estanish ndetse na Emerson barahiza bakora indirimbo nziza cyane, indirimbo imeze neza, indirimbo yakiriwe neza, yakorewe hariya kwa Amiri Pro muri MA Production. Ariko icyumviro kizanye n'umu artiste umwe w'umurundi ari hanze y'igihugu nawe sundi yitwa Don Bright asanzwe aba neza mu gihugu cya Zunze za Amerika. Rero kino gihe aravuga ati je muntu mbere kugira ngo mpagaciro abakunzi b'umuziki w'u Burundi ngira nkreya kampo kugira ngo ino ndirimbo ikomeze kunyengetera mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi na cyane mu Barundi bakunda iterambere bakunda gukora, kuko mugerageje kuraba n'amasanamu yayo hagaragara ngo amasanamu ajanye n'iterambere. Rero mu nyuma niho yaciye agira ati reka ncishe message kuri DB Music Entertainment, ni kuvuga Don Bright Music Entertainment kuri page yiwe ndetse no kuri Instagram. Araheza agira ati jewe ngirangire iterambere talent, hanyuma baje baragira ama challenge nimba hari uri kubikogwa abikore, nimba ushobora gutamba tambe mugabo jiri si jewe jiri n'abafana
Jiri kandi si wari wese azogira ati munyuma ngo bivye bagize gute n'abafana b'umuziki w'u Burundi bazoja kurinde kuri page cyangwa kuri Instagram bagira ama like menshi urumva se like mu kirundi no gukunda cyangwa gem urumva bamaze kuba bayikunza ari benshi video igafata ikibanza ca mbere ni noti y'ibihumbi jana hanyuma ikibanza ca kabiri bagize ama like cyangwa ama gem menshi uzoyatwa kukana n'amafaranga 60 hanyuma uwa gatatu ahita twara amafaranga 40 no kuvuga igari BJ irati jibiri agira ati ayangira ndahereza abafana cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi ama bibaye ngombwa bavuze barakoresha mu telefone cyangwa bagire gute ivuna umusatsi ramarazi ziko homboy azohava yivuna umusatsi atashira muri BJ y'amayinite niko bimeze nuko reka mbere kuri GC Boy ukibona ijya message kuri DB Music Entertainment ukibona ijya message iterambere indirimbo d'abord wari umaze kuyumva novuga ko indirimbo iterambere talent novuga ko indirimbo iterambere ya Dom Right ari kumwe na Estanish Fabio Alaflo Emerson novuga ko yari indirimbo iza yerekana ibintu bijanye n'igihugu yasaba ko tuyikurikirana cyane uko irikira irasikira mu bantu uretse ko nanje kwanza nari namaze kuyitunga muri telefone mbo maje kuza ku mbuga ziwe za Dom Right ndabona ati harakani yateguriye abafana biwe kajanye na challenge mbo byavuga yuko ushoboye gusubiramo iyo ndirimbo urashobora kuyifata ka video maze kwifata ka video kagashira mu bandi kugira ngo igamwe cyane ushoboye gutamba warabikora ngo cyane ukifata ka video uri kuko ibikorwa kanaka mugabo biranga imico y'ikirundi ibyo byose ni ibintu byaba ngombwa kugira ngo uje muri iyo challenge rero nibaza yuko jewe mbo bivanye nuko nanje ndi mu baririmbyi kwanza narashoboye kuba mfite talent yo gusubiramo indirimbo z'abandi uca ndavuga ati iyi challenge reka nanje ndayitanga ndashobora gufata aho Fabio yaririmbye just ntabwo nakunda abandi baririmbyi ndabakunda kuko n'abaririmbyi b'abarundi ariko niho hakubanguke niho ufise ko nandese kumenga harashobora kumshira muri no iterambere talent ashobora kugira ikibanza ciza kabisa wabigenjeje gute ducishizeho gatoya utwereke uko wabigize nibaza yuko bivanye nuko hip hop nanje ndayikora yasaba yuko ntegereza gukora aho umuhaperi nkanje aririmba bo ko rero nabikoze nibaza ko ikijanye na hip hop si ibintu bingora cyane gufata nko mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri aho Fabio yaririmbye nari nahije kuhafata ndavuga ati reka ndahakore nifate video niko kuko nabigenje ndavuga ati kera na kera abarundi twarakunda ikibiri byaranabura nta n'ikibica bakazirigerageza gukanguka ntiwishingiye icupa biri no byotuma dutambuka kandi atakumanuka ibikorwa byiza nibyo biza bituma abarundi dutera imbere kuri ubunebwe nukorewe kundi Burundi neza kuko bwarakwibarutse nawe we nuze turabikibuze tucituze mboca ndakora video maze kwa video sinegura kazi ukuntu ukuntu wandirimbe mbere ko twicara kicaho gakora si kavuga ngo dufatane munda dusengere ku mugozi umwe yesa asante sana GC Boy n'uyu afise ikibanza cya kabiri kano kanya mukanya tumuhereza akanoti kiwe 30 cyako turaza kubabwira ama like yarose kuntangana cyagara cyakwiwe cyaje wasanze rangana 103 nuko bisanzwe bimeze ndi kumwe na Mr Homeboy Bogari wo muri quartier Bogari wo muri quartier cyangwa mu Bogari wo mu gisagara cyawe cyangwa mu gihugu bintu bimeze neza mano ivyuma byinshi ndaya ugira ngo nabyo umuja oya nkora sport nyene zisanzwe nta cuma ugira karate gusa igitangaza Dom Right ndazi nimbere yuko indirimbo iterambere isohoka wari usanzwe umufana mbo cyambere urazi yuko no mu biganiro ukoresha naho rambaza n'amakuru yiwe cyane gusaba ushiremo indirimbo ubumwe kuko cyangwa warayikunda cyane cyambere nuko nari sanzwe ndamufana cyane hanyuma mu magroup atandukanye cyangabona ijya message ivuga ibijanye n'iterambere talent hama nanje niho naca mvuga ati reka ndabikore hama muri nyamanya ariko ndakora akazi nyene sanzwe nkora yego ndi inteje ndiko ndakata wanagize aka video urikora kati yawe ndabikoreho ko bijya nyene hama canda
ntabwo kiremwo hajya wabigize direct ukibona iyo message bica bihurira nene wamaze kuyikatiza naba nagize nk'uwambere cyangwa itanga kajya kavuze mani na we nugotwa hama narekerewe cyane kubona nabaye muri batatu ba mbere kuko je ntwagwa n'ibikorwa byinshi na by'amanya yo gutelefona ku radio ko jewe nta minota 40 cyangwa se ishobora guhera na telefone ku radio sa indirimbo z'abantu cyangwa mbazana urukundo ukunda umuziki w'u Burundi inyungu maze kubikoramo n'ingana canke ikintu kigusunikira kumva yuko utereza kumukurikirana amakuru y'abaririmbyi b'u Burundi ingana ho cyambere ndageragezwa no kumva umuziki w'u Burundi uteye imbere ko giteye imbere na cyamba mu bateye imbere niyo mpamvu nta nari muzokumva ariko ndasaba indirimbo z'abanyamahanga asaba indirimbo z'abaririmbyi b'abarundi kandi nta sifana umuririmbyi fana abaririmbyi bose gusa hagize ukwereka urukundo gusomba abandi nawe kamwe murumva usaba indirimbo ziwe gusoma oya jewe cyambere si telefone mvuga ati ngomba sabe indirimbo na yije ariko indirimbo ibiji ryoshe yose uko nugomba kuzikunda zose kuko ari iziza kamwe mukovuga ati indirimbo hariho ukuntu nyene imeze mugihe ico cindazi kuri mu bafana bakunda kugira gute guhamagara basaba indirimbo yego kuko je nta ndirimbo y'umuntu saba nka gatatu nikurikiranye ndabaza nkareka nk'indwi igahera nsaze nk'indirimbo z'abaririmbyi 10 nkaca ninjira mu bandi kugira bose bumve ko ataho mpengamiye aho ora ama telefone yawe n'indirimbo z'inyamahanga zirimo jewe si nta nizo na nterecha sharija kuri YouTube aha rero muri carte memoire harera hameze neza ibiremo amafoto gusa hasha yonyene Mr. Homeboy, naona munigangana washa. Salumu kipe alimba hip hop nyene kabisa. Asmos. Umeze neza dufashe uduza kazi. Ndameze neza ndashima ndakomeye kabisa. Wabibonye gute wabibonye ibijanye na iterambere talent? Nanje nabibonye ku mbuga. Utuduza gato gato kugira ngo abako baratwumviriza abacanga bariko baradukurikirana bagiye kumva neza. Nabibonye ku mbuga. Ndavuga ati ibi bintu ntibishobora kuducika kuko bisanzwe dukunda ibintu byo gutamba kandi tubibamo kenshi kandi tukaba dukunda nabo baririmbyi bacu b'u Burundi nka Dom Bright je natanguye kumwumva ku ndirimbo bakoranye na Kidumu abato numva iyindi ubumwe bari kumwe na MB Data numva iyo irimo abaririmbyi batanu kandi isanzwe nkunda no mu Burundi cyane none ciye mvuga ati reka nanje nkoresha ishaka umwete n'ingufu n'ububanguzi nje muri iryo higano ama turakora n'abagenzi tusanzwe turi kumwe dukoresha ingufu zacu twese n'umwete ama turarungika ama video maze kubona video abantu barimo turikanga navuga ati aduhuriye ninda gukanzi muri maze kubona GC Boy nkabona Homeboy atahwera tutavuze ati abana abantu kuko Homeboy nanje narifuza kumubona uyu munsi nabahuje Nijya mbere mubonye hari gome kabisa subira muramukanye bandi habye cyubahiro Jisi wari kumubona Homeboy wapi kabisa muyichezi kabisa Mr Homeboy ariko niyo bimeze neza hanyuma video murayikoze murayitanze Homeboy arabateye ubwoba ngira ati kabisa ntacyo tuhanoba ariko muca mwisanga mu kibanza ca mbere twabyakiriye neza cyane n'umunezero mwinshi turavuga ati iri ni iteka Imana iduteye reka twishime twikubite tugatuza yuko abo twahiganwa baduteye ubwoba ahubwo natwe twari dukomeye abasize hasi ajya timu yanyitwa gute ya Dakeshan Dance Dakeshan turumvamo ibijanye na Dakeshan Boy na cyane cyane kuva kwa Fabilo yumvikana ko ari timu yavuye kwa Fabilo ni urukundo tusanzwe tumufitiye Okay. Ariko gato imbere yuko ndabahereza kino dushimwe kuko inoti ndazifise hano. Inoti ndazifise hano natewe iteka ryo kuzirohika batigenda ubahereze kandi cyane cyane bibe ku mugaragaro. Uratamba. Ducishize ko gatoya akantu wagize mu gutanga. Ufumuvuna amaguru gatoya nyabaje hasigaye abariko baradukurikirana aba baryohewe. Ko uzaga kora sikijya ndirimbo. Gacishe ko tuna. Ufatane munda usenyere ku mugozi umwe sana bakina bimeze neza tugire gute ndaba amafaranga yanyu rero kabisa ndaba amafaranga yanyu rero jewe
ndi ngaha nk'umuntu yizewe mu ba presenter abo Burundi kabisa kandi nimba yanyizeye nuko yagize uti kabisa wewe genda umpereka no kabahasha nta kindi kiretse inyuma atari uko ngomba kugira gute ukabashikiriza nanjye nagize nti sishobora kubahereza kano kanoti kuno nyene niyo Cell TV yaje mu mbere kugira ngo kiza kuvyereka abarundi n'abarundi kazi ko Don Bright atayaje amasigara cyicaro biciye muri DB Music Entertainment. Rero kubw'ivyo nibaza ko abarundi kazi nejo canke hirya yejo nyagira umuntu agira ati ndazanya akantu k'agacarenje canke iki akazi kicu wicaye urabigira hanyuma ushire mu bandi komsa kugira ngo kanyo gafanta cyane kano ka encouragement niko no bivuga kazi kagushikire nawe. Rero mukomeze gushikira umuziki w'u Burundi kano kanya mfise abahungu batatu bashitse mu ntuzeye muri final nabo bagiye kuronka ubushimwe Homeboy we hagiye waronse ama like Rose 30 ni gume 37 meshi kuri Instagram kuri Instagram ariko kuri ntuzeye ufise 37 we nawe ufise 100 waronse 130 135 wogiye umva gusa abaye wa mbere nabira imbere yuko nzanga urumva rero kintu bimeze neza abarundi nibaza ko kino gihe twemezanye umuziki wundi kuragera ahandi hantu kuragera ahandi hantu nimba abaririmbyi bashobora batangiye kubona ko n'umufana afite ikibanza gikomeye mu muziki w'u Burundi. Iki ni kintu nofata yuko umuntu atofata mineneye. Hariho abaririmbyi benshi tubwizanye ukuri barahari kandi ni benshi barose amahera menshi mugabo batiyumviriye ikintu cyo kwibuka umufana atereka basi nini buri nubwo nto amafaranga uko nyene nka Homeboy duhuye cyangwa niba nto amafaranga asumana uko nyene cyangwa niba nto amafaranga uko nyene nuze na GC Boy reka ngira kantu basi bigaragare ko nanjye naho banyeretse ko bahora bankurikirana. Ikindi baza ko ari ikintu si hani wacu gusa kiba no muri TZ kiraba cyamaze kubona Diamond atanga amafaranga menshi ku bantu bamwicafyeko ntuze yarabikoze Natasha Ngendaba ndetse n'abandi. Iyo umuntu akweretse urukundo hanyuma kanapeka ko ivya bikurikirana nimukabirekere ngaho nyene ni mubikore na cyane cyane muri mbere kugira ngo ejo canke ejo basohora ibindi bishasha baze bakomeze kugira ati kameme hariho umuntu dufise dufana kandi aririmba neza mugabo ni yaririmbye neza tukamwereka urukundo ahora agira gute adahora yigungana kw'Imana iba yamuheza gike nuko bisanzwe bimeze. Fisi inote hano zambe no muri Portemo ndabyarurira nganye mafaranga ngaya ari ngaha ari gutatu nukuvuga abashitse muri final ni batatu hariho Asman afise kibanza ca mbere noti ngizi nkuko yari yabitangaje Don Bright yavuze ati uwa mbere agomba kuronswa inoti canke ibahasha y'amafaranga 100,000. Asman rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani 9 10 nibaza ko bibaye ku mugaragaro nagomba yereke n'abafana abereka abafana nagapicha cyo kubita ko nuze cameraman hariya kwa kabiri yana mu inoti z'ibihumbi 10 ariko abagabo babiri urabatuga dushire ko abatamvyi b'ingoma murazi ko n'ingoma kino gihe arizo ntambo duserukana mu makungu amene bigaheza bikabananya bigenda neza urumva tuza turaharura kamwe zibiri rimwe GC Boy afite ikibanza cha kabiri kabisa kabiri gatatu kane gatanu gatandatu mafaranga 60,000 uko byari byanditswe kuri ku mbuga ngurukana mu Instagram canke FB ijya DB Music Entertainment noti 60 afite ikibanza cha kabiri GC Boy. W'ikibanza cha gatatu yemerewe amafaranga 40,000 n'abafana babatoye ntabwo ari jirikana ke jiri yabaye abafana cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi bakunze ukuntu mwabikoze. Mr Homeboy rimwe kabiri gatatu kane noti 40,000 uko rero cameraman reka rero agokubita ifoto hanyuma ibisigaye ibicibutso cha iterambere talent. So mafaranga bemerewe abafashe ibibanza bitatu vya mbere na cyane cyane guhera kuri Asma tukaja kuri GC Boy tukaja no kuri Homeboy
banjije kuyaronswa hanyuma nitwosezera cyane twoheraheza batagize akajambo bashikiriza na cyane cyane uwakoze kino gikorwa n'umurundi asanzwe mamuko yiwe ari mu Kirundo mu ntara ya Kirundo ariko kino gihe akaba asanzwe muri Arizona muri Zunze za Amerika mugabo akafanta yemereye bano bagize challenge kuri iterambere kamaze gushikana cyane cyane. Asman akajambo woshikiriza na cyane cyane icyambere na mbere manje gushima Imana yadushoboje tukaja muri riganwa kandi tukaritahukana. Amibya kabiri nkashimira uwagiteguye ari we Dom Bright ahari akomeze no mutima ukubandanya afasha abandi n'abafana biwe bari hino i Burundi nawe ahari yumve ko atari wenyene turi kumwe. Nkashimira nabo twari kumwe mu hagana bariko duhigana nkongera nkashimira n'umumenyesha makuru ngaha turi kumwe Edison Ndayahoze na Kenny hama tukwifurije ibihe byiza iyo uri hose. Je nashaka kwanza manyeshimire Imana yo mwijuru yoyo yamirikira tuziga mu mwanya wose. Cha kabiri nuko noshimira uwo bita Dom Bright ku rukundo kwanza afite abarundi kuko kwiyumvira gufata abaririmbyi umwe bari batatu bane akababuza mu ndirimbo imwe ivyo si ibintu bikora uwari we wese. Cha gatatu nuko yashoboye kuba yibuka n'abafana arashobora kubaha akantu bashobora gukora kugira ngo bashobore kuronka akantu bakuye mu mugambi we wo gukoranya abana bariya kugira ngo baje hamwe. Je novuga yuko umutima afise azowuhorane kuko ibisi bishobora bose. Jewe novuga ko natahukanye ikibanza ca kabiri ku mafaranga 60,000 muri iterambere talent yateguwe muri Dom Bright. Ashaka ndamumenyeshe ko ngiye kuza ndamukurikirana buri munsi ku mbuga ziwe zose asanzwe akoresha. Novuga ati warakoze cyane Dom Bright. Nta byinshi bifite ivuga kuri Homeboy muga nawe aka message cyangwa akajambo woshikiriza. So icyambere je no gushimira Imana kuko ngiye mu misa mu bintu nasaba ibi byarimo kubera sinavuga ati Imana ndagusabye mfashe mbu wa mbere cyangwa wa kabiri. Cyambere nasaba kuba muri batatu ba mbere. None Imana yarabikoze cyambere niteka ryose kuri. Hama Dom Bright nawe nahora namasaba indirimbo ziwe ku radio menshi yo mu Burundi. Nkasabira ibikorwa byiwe keshi. Rero mu gihe nazisaba ntaragicama kimwamutseko ubwo ngiye kuza ndarya n'icamwa ndamwamuye ku rero urumva ko ngiye kubikora kurushiriza nkuko nahora ndabikora. Saba indirimbo ziwe ku radio ntarataja indirimbo aba yasohoye kugira agira ama views menshi n'ibindi byose mbaza n'amakuru yiwe hama abandanya ateze umuziki w'Uburundi mbere arakoze cyane. Okay, nta kindi kintu numva norenza ku majambo aje gushikiriza Asman GC Boy ndetse na Homeboy mu gushima ati je ngiye mu misa nasenga ko no muri batatu wa mbere kugira ngo nanje nze ndonka icamwa ku bikorwa na cyane cyane dukora byo gusaba indirimbo canke iki buriya kubitanguye kubonwa ni ikintu cyiza cyane kandi Imana yaramyishuye Mr Homeboy. Nakindi nokora atari kubashimira abakunzi ba Niocell TV aho bukera tuzabazanira ibindi bishasha kandi bimeze neza. Ni Edison Ndayahoze nawe ari kumwe na Arkeni hariya kuri kamera za Niocell TV. Nongera nshimira cyane abakomeza kugira subscribe ndetse bongera banasangiza bino biganiro abandi baba barundi ba hano iwacu bari hano ku butaka bw'u Burundi abari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye duhana imbere nshatse kuvuga hano muri famille cyangwa mu muryango wa ibihugu bisanzwe bigize East African Community. Ni haramba umuziki ndetse ni hanarambe kandi abo bose barota kwejo canke hirya yejo umufana azobeshwaho n'akazi kiwe na cyane cyane kuko yakura hanyuma atsindire ubushinga butandukanye. Umu artiste abeshweho n'umwuga we na cyane cyane wo kuririmba cyo canke hirya yejo tse duhura ba mu nzu yiwe genda n'imodoka yiwe haruhande yaho n'igihugu cyacu cy'u Burundi gitangure kugira gute gutora n'agakori canke agafaranga mu banyamuziki kubera bamaze kuronka amafaranga menshi hanyuma bakomeze guteza imbere igihugu cyabo. Nuko reka ndabwire nti ciao ciao ndabakunda cyane. Urakoze cyane. Yeah.